Reka nsubire ndabaramutse kandi mbahe ikaze banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Ndabahaye ikaze muri aya agezweho tugiye kwibanda ku mutekano hamwe na politike ntuzuye gucikwa. Reka imbere yuko dushikiriza amakuru twabateguriye tubakire kandi tubahe ikaze muri aya makuru aho mwoba muherereye hose, abadukurikiye bari mu Burundi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Turazi ko mukurikira vyinshi mu makuru tuba twabatohoreje abavugwa cane mu bisata bitandukanye mwo politike, agateka kazina muntu, ubutungane, umutekano, bivugwa cane mu kibano, inkuru ziba zaranyegejwe, inkuru zivugwa cane mu bategetsi bagiye batandukanye, ibikorwa nabo bitangazwa nabo, hari n'ayandi aba yaranyegejwe twifashisha amasoko yacu dufise irya nino mu nzego no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Bose rero tukayabategurira tutibagiye kandi bavugwa cane mu bimenyesha makuru no ku mbuga ngurukana bumenyi. Ndabahaye ikaze. Batanguye ari batandatu hasigaye babiri gusa. Ese ninde azokurikira muri ivyo bihangange? Aho CNDD-FDD yashika ubutegetsi muri 2005, ubutegetsi bwari mu minwe y'abagabo batandatu, niko hariho n'inzego z'igihugu zitwa ko zifata ingingo, ariko abategeka vy'ukuri bari Petero Nkurunziza, Hussein Rajab, General Adolphe Nshimirimana, General Alain Guillaume Bunyoni, General Evariste Ndayishimiye ndetse na General Silas Ntigurirwa. Nyuma y'imyaka ibiri umwe muri bo ni Hussein Rajab yarakuwe, mbere arahava yinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba aho yamaze imyaka 7. Muri ntwarane 2015 Hussein Rajab yaratorotse ibohero arahunga mu mahanga abandanya urugamba rwa politike. Kuva muri 2019 ntawuzi neza amakuru yiwe. Mu iperereza ry'u Burundi bemeza ko bamwishe, abanywanyi biwe bemeza ko akiriho. Imyaka 4 iraheze atavuze imbere yuko abogozwa. Hussein Rajab yafatwa ko asigaye afise ububasha busumba ubw'umukuru w'igihugu. Inyuma y'imyaka 10 bari mu butegetsi, General Adolphe Nshimirimana yaragandaguwe. Nta muco urigera utangwa ku rupfu rwiwe. Abafise ico bazi bafashwe baca bicwa n'iperereza badashize ahabona ivyo bazi. Urubanza rwiwe mu butungane rwuzuyemwo igifungo. Amasoko atandukanye yerekana ko urupfu rwiwe rwafatanije ubutegetsi bwa Nkurunziza na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni ibinyegezwa bikomeye. Imbere yuko agandagurwa, Adolphe Nshimirimana niwe wenyene yari asigaye ashobora kubahuka umukuru w'igihugu. Hariho n'ubwoba ko yoba ashaka ko umukenyezi wiwe arongora inama nshingamateka, ivyari gutuma asubirira umukuru w'igihugu hagize ikimushikira. Inyuma y'imyaka 15 Petero Nkurunziza yarasandavye. Ubutegetsi bwavuze ko umutima wiwe ahagaze giturumbuka. Nta kindi cakozwe kijanye no kumenya icatumye uhagarara. Vyabaye mu gihe hari haherutse gutorwa umukuru w'igihugu mushasha, ariko Nkurunziza akaba yari yashiriyeho itegeko rimuha ububasha budasanzwe imboneza yamaho, ivyari gutuma agumana ijambo rinini. Yaravuye ku butegetsi mbere akahava arengera umukuru w'igihugu. Nyuma y'imyaka 18 Alain Guillaume Bunyoni avugwa ko yatorotse kandi ariko araronderwa n'ubutungane. Ivyiwe biriko biranyarwa, umuryango wiwe ufashwe miri abaye akiri ku butaka bw'u Burundi. Alain Guillaume Bunyoni rero barashobora no kwicwa mu kinyegero. Ubu rero murabizi ko hafungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Hari inkuru zitandukanye zaba zaravuzwe ko yahungiye muri Tanzania, ndetse ngagashobora no gushikirwa n'ivyashikiye Hussein Rajab. Niyaja mu kindi gihugu ngarashobora gufatwa na CPI kubera amabi adasanzwe yakoreye abarundi imbere yo kubogozwa. Alain Guillaume Bunyoni yafatwa ko atubaha umukuru w'igihugu, mbere akigenza nk'uwo buca asubirira mu gihe umukenyezi wiwe yatangaza ko yiteguriye kuja mu kibanza gisumba ic'umushikiranganje wa mbere. Muri bamwe batandatu batangura hasigaye Evariste Ndayishimiye na Silas Ntigurirwa. Ntawuzi uzokurikira, haba gufungwa canke kunyagwa ivyiwe canke guhunga. Bose nta ukuri cigwa kuvyashikiye abandi, ariko n'abagabo ubona ko
bakomeye cane muri politike y'igihugu c'u Burundi. Ko abo batanguye bavamo niko haduga abandi bahoze musi yabo nabo nyene bahageze nta vyigwa bavukura mu vyashikiye bakuru babo. Murindi w'ikimi rero kuguma aho ari wa wundi gushika ngo nabo bashikiriwe. Hari iyindi nkuru iriko iravugwa mu bice bitandukanye vy'isi, abarenga igihumbi nibo bamaze kurwa mu ntambara ya Israel ndetse na Hamas. Igisirikare ca Israel gitangaza ko abanya-Israel barenga 600 aribo bamaze kumenyekana ko baguye mu ntambara bandanya hagati ya Israel n'umurwi wa Hamas wo muri Palestina. Ku ruhande rwa Palestina bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo ntambara barenga 370. Amakungu yateye ivyatsi bitero umurwi wa Hamas uri kugaba kuri Israel ubicishije mu nzira z'ibirere ku butaka no mu mazi. Umushikiranganji wa mbere wa Israel ni Benjamin Netanyahu yagize ati turi mu ntambara. Se n'ivyahe bihugu nabaye bategetsi bamaze kugira ico bavuze kuri ino ntambara. Mu itangazo perezida wa Amerika Joe Biden yasomye ari ku ngoro yiwe White House, iruhande yiwe hari umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yavuze ko ari ngombwa ko Amerika ishigikira Israel, akagira ati Amerika iruhande rwa Israel ntizokwigira duhengeshanya gushigikira Israel. Mwe mu bategetsi bo mu biro vya perezida wa Amerika yavuze ko ibiganiro vyo kuraba ingene Amerika yofasha Israel mu vya gisirikare biza vyatanguye. Igihugu ca Iran, umuhanuzi w'umutegetsi mukuru wa Iran ni Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko Iran yishimiye ibitero Hamas iriko igaba muri Israel, ako yagize ati turashigikiye ibi bikorwa, tuzokwama turi ku ruhande rwa Hamas kugera Palestina na Yerusalemu bibohojwe. Arabia Saudite, ubwami bwa Arabia Saudite rero bwasavye impande zompi gushira ibigwanisho hasi abasivile bagakingirwa. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Arabia Saudite n'ayandi makungu yavuze ko iyo ntambara ari ingaruka y'ico yise kwaka uburenganzira abanyagihugu ba Palestina bimaze igihe kirekire. Kuri ONU, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasavye ko hoba ibiganiro vy'amahoro bihuza impande zose zishamiranye. Muri ubumwe bwa Buraya, umuryango w'ubumwe bwa Buraya rero bicishije ku mukuru wabo Ursula von der Leyen wateye ivyatsi ico wise igitero c'iterabwoba ca Hamas. Ursula von der Leyen yagize ati iterabwoba ry'agahomerabunwa, Israel irafise uburenganzira bwo kwigwanako no kwigwanira. Ubumwe bwa Buraya bwavuze ko buri ku ruhande rwa Israel. Igihugu ca Brazil rero ni iki gihugu nico kiko gitwara akanama ka ONU kajejwe umutekano. Bateye ivyatsi ibitero vya Hamas muri Israel, congera kivuga ko kiza guhamagaza akanama kihuta ka ONU c'umutekano musi kwa Mungu. Igihugu c'Uburusiya rero ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'Uburusiya bwasavye impande zose gushira ibigwanisho hasi, bwongera buhamagarira amakungu gufasha kugira habeho ibiganiro vy'amahoro hagati ya Palestina na Israel. Reka rero aya makuru tuyahereze ku vyatangajwe na Afrika y'Epfo, ivuze ko irajwe inshinga n'intambara iri hagati ya Hamas na Israel, yongera isaba ibiganiro vy'amahoro hagati y'impande zishamiranye. Ni gutyo rero vyoba vyifashe, ni mu gihe iyo ntambara rero iriko ibandanya kuba ndetse ari nako ibandanya guhitana abantu bagiye batandukanye. Imirwano rero hagati ya Israel na Hamas ikomeje no guhitana abasivili nk'uko na radio VOA y'ijwi rya Amerika ibitangaza. Kuri uwa gatandatu rero niho abanya-Israel babarirwa mu 200 n'amanya-Palestina 230 aribo bapfuye muri iyo mirwano yashamiraje Israel na Hamas. Bakomeretse rero ku mpande zombi barenga ibihumbi 200. Iyo mibare rero irashobora no kugenda yiyongera nk'uko duhejeje kubivuga ko boba barenga igihumbi. Uretse abatangajwe ko baguye muri iyi mirwano ku wa gatandatu ishamirije impande zompi, abandi babarirwa mu majana babo baratabaza. Uyu munsi wa gatandatu uheze ikirere c'i Gaza kiriwe kiratumukamo umwotsi mwinshi w'umukara
nyuma y'uko abategetsi ba Israel batangaje ko abanyapalestina babagavyeko igitero baciye mu nzira zose, ni ukuvuga mu kirere, ku butaka no ku mazi. Imirwano rero yashamiranije umutwe wa Hamas muri Palestina na Israel, watumye igihugu c'Uburusiya gisaba ko impande zompi zihagarika imirwano. Hari umuvugizi rero w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu mu Burusiya ni Maria Zakharova abukuri yagize ati turasaba impande zompi za Palestina na Israel guhagarika imirwano zikareka urugomo zifashijwemo n'umuryango mpuzamakungu, ahubwo hakajaho n'inzira y'ibiganiro igamije gushiraho amahoro arambye kandi amaze igihe kirekire hategerejwe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Israel ifise uburenganzira bwo kwirwanako. Twabibabwiye rero n'ivyashikirijwe na Perezida Joe Biden. Ndabakengurukiye cyane ko mukurikiye aya makuru. Imana ibahezagire, tuzosubira ku munsi w'ejo.